Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere kumeze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro dukorana na Nathalie, ni Olivier na Nathalie. Ibiganiro dukora hagati yacu tugerageza kwibuka hamwe ivy'Imana yaduhamagariye, na cane cane yuko Yesu yaje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. None iyo waronse ubugingo ikiba gisigaye niki? Ni ukubaho. Nico gituma n'ibi biganiro twavyise baho, kandi turashimira Imana. Hari abantu batandukanye badushingira intahe batubwira bati nukuri turatanguye kubaho, dutanguye kubaho mu mwidegemvyo, dutanguye kubaho mu munezero. Nukuri ikintu no kumva yuko toba twashitse muri objectif yacu, nigihe tumva yuko umuntu wese akurikira ibi biganiro avuga ati kuva ntangiye kuvyumva ndumva yuko ukwidegemvya kwaduze mu buzima bwanje, ndumva yuko subira kuryohererwa ubuzima. Ico nico Kristo yaduhamagariye. Hama rero nagomba kwibutsa yuko dufise page ya YouTube, hama murashobora kuyikurikira, yitwa Baho Podcast, hama mugashobora no kuyisangiza n'abandi. Kandi turabandanya dukino, hariya kandi kazosohoka kuwa gatanu mu gatondo ku bari muri Canada na Amerika, hama ku bari mu Burundi no mu Burundi, mu Rwanda hamwe n'i Buraya azoba ari nko mu saa 10. Ndazi yuko hariyo benshi badukunda, muzokabonana kandi twakoze na Nathalie turiko turavuga ku muntu w'umukorerike, uko abigenza. Ndazi kazoba twenza. Hama turaciga kuri ca kintu twiyibutsa ngo mbega urinde. Ubu rero twaratangiye kurabira hamwe ico turi vy'ukuri. Rero muri ibi vyigwa canke n'ibiganiro, muri ibi biganiro hariyo ibibazo vyinshi tuzosa n'abibazako canke tuzogerageza kuzana umuco bihwanye n'ijambo ry'Imana. Hariyo nk'ibibazo ngo mbega umuntu niki, mbega hakizwa iki, kuko ndazi yuko hari abantu benshi ibibazo kuvyerekeranye n'ivy'agakiza. Ikindi kibazo ni umuntu wa kera ninde, kubera iki tubabara. Hari mbega umunyamubiri ninde, abo twita aba chrétien charnel. Hariyo n'ibindi bibazo nataraca bisoma, reka ndamubahe nabo baramutse. Nongeye kubaramusa kandi nukuri nibakwe nkuko namanda bivuga kushora kusangira rino jambo duhora dukunda kuganira na Olivier. Ni nk'imigani duca noneho ku mugoroba tuko turaganira, hama kumva ko hari abantu bafashwa kandi bakaremeshwa. Imana ibahezagire cyane. Rero nkuko Olivier yabivuze, tuzobandanye twiga ku muntu, turabe turondera kumenya ibintu bimubakiye, tumenye n'ikibanza cy'ijambo ry'Imana mu rugendo rwiwe, mu rugendo rw'agakiza, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Hama tubaze tugerageze twibaze ibibazo nko gukura mu buryo bw'imwe mu bisigura iki. Hari abantu benshi bashobora kwakira agakiza canke bagakizwa canke bakaja mu vy'Imana, ariko ugasanga hari n'abandi batigeze banakira n'agakiza kuko bagiye mu idini. Hari n'abandi bakiriye agakiza ariko batigeze bakura. Ariko rero tuzovuga ku vyerekeye gukura mu buryo bw'imwe mu co bisigura canke ico bifata. Hama kwica kamere bisigura iki, hama burya kugwa vyo niki. Hari abantu benshi twamatsiko turiyumvira nti naka yaraguye naka yaravuye mu Mana. Tuzobukoresha ubwenge bwacu, tuzorabica ijambo ry'Imana bivuga, kandi turifuza yuko munadusengera. Aha ntidushaka no kwinjira mu mpari cyane. Nivyo hari abantu benshi bafise ivyiyumviro vyinshi bijanye n'ico kibazo cyo kugwa ngo naka yaraguye canke yaravuye mu Mana. Tuzogerageza turimbura ariko dusengeranirane cyane. Hamwe ubonye nk'umuntu yaguye canke yasubiye inyuma, umusengere. Burya barushe abaremerewe mu mushaha. Hama n'ibindi bibazo nka mbega kwama ivyamwa vya mpemu bisigura iki, bitwara iki, bisaba iki, mbe mpemu yera, ni mpemu waca akora ivyo bikorwa canke ni mpemu yera bikora muri twebwe. Hari ibibazo tuzoza turavuga kugira umuntu amenye ikibanza ciwe, amenye ikibanza c'ijambo ry'Imana, yongere cane amenye n'ikibanza c'Imana, kugira Imana ishobore kutureka wambi tushoboye kuyireka, kuko twebwe iyo yishaka ko tuyireka
ngo ikore mu buzima bwacu, kandi birakunda kandi birashoboka. Rero ndibaza hama ndasavye n'abantu bara badusengera muri rugendo tuko turajamo kusura kuganira ivyo bintu, kuko bizotanga n'inzira yo gusigura mu nyuma nk'ivyerekeye umushaha. Tuzovuga no ku mushaha après twabanje kuvuga ivy'imwemu. Hari abantu benshi badusavye kuvyerekeye kuvuga amablessure canke ibikomere vyo mu mushaha. Ni sujet ikomeye cyane, ariko ni navyiza imbere yuko dushikira umushaha twego tumenye ivyo mu mushaha, ibikomeretsa umushaha, tubanze kumenya deja n'ibiri mu muhemu. Amen. Imana ishimwe cyane. Urumva yuko murumva yuko ari ibintu byinshi cyane tuzovuga ko n'amapoint menshi ariko y'urufatiro rw'ubuzima bw'ubukristo. Ikintu nabonye mu myaka 22 maze mu gakiza, kandi imyaka ishika hafi 20 cyangwa 21 ndi mu bikorwa vy'Imana, nuko nabonye yuko hari abantu benshi bakizwa mugabo bari mu kuzazanirwa batazi ivyo barimo. Vy'ukuri barakozwe ko na Yesu, baramuha ubuzima bwiwe, barakira n'ubwiwe, bahitamo kumukurikira. Ariko uyu munsi bamwe bamaze imyaka 2, 3, 10, 30, ariko ugasanga vy'ukuri ntibazi neza ivyo barimo. Barakunda Imana n'umutima wabo wose, ariko barajuragirika. Paulo nivyo avuga abanyefesi kigabane cya 4, ariko aravuga ku vyerekeranye n'amabango 5, avuga abapotre, intumwa, akavuga ku baprofete, abavugishwa, akavuga ku ba evangeliste, abavuga butumwa, akavuga ku bapastori, abungere, akavuga no kubigisha. Aho rero turabona yuko avuga igituma bariho, ngo bariho pour le perfectionnement des saints, kugira abera bashobore guhingurwa, hama bashike no kuri maturite, bashike no mu gukura, aho batazunyiganyizo n'imiyaga yose y'inyigisho z'ivyaduka cyangwa y'inyigisho zije arizo zose. Nico gituma rero abakiriso barakwiye kumenya mbega n'igiki cyabaye mu buzima bwanje, mbega gakiza niki, mbega ni kubera iki nakijijwe, mbega nakijijwe iki, ndiko nkizwa mva henjahe, mbega n'igiki gituma nkiri ngaha kwisi, mbega Imana inyiteze kiki, mbega je mbinde, mbega wakijijwe ninde, hakijijwe iki. Urumva ni ibibazo byinshi cyane. Rero muri ico kintu ca identite kizodufasha no kugira ngo dushobore kwimenya ico turi. Ikibazo rero ca mbere nagomba kubanza kwibaza, mbaza Natali, ariko nanje nibaza tugomba kwishurira hamwe, ni ikibazo kivuga ngo mbega ijambo ry'Imana ko ritubwira mu Bikorinto ba 2 kigabane cya 5 ku murongo wa 17, ijambo ry'Imana ravuga hinge ndahasome, baravuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo ababaye icaremwe gisha, ivya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Ikibazo rero ngomba kwibaza, mbaza Natali, none wewe umunsi wakizwa ko Bibiliya itubwira ngo vyose vyaraheze, none ibintu vyose vyaciye bihinduka, n'intege nke wari ufise zose zaraheze, none nimba zitahindutse no kuvuga ko utakijijwe? Ico kibazo bajije kiranakomeye kubera kiciswa kanagara kwa kuvyereka imwe vy'amatemperament. Nukuri gihe jewe nkizwa nariyemeje ndemera nti nukuri ubutumwa umuntu ambwiye ndacamwe yuko umuntu mperuka no kumutelefona ndanamushimira ikintu yavuze canke ivyo yigishije narabitahuye, ndavyumva, ndumva ko Jésus Christ le fils de Dieu n'umwami wanje, kandi namuhereje ubuzima bwanje. Ndumva ko mu mutwe ico kintu gikomeye, mugabo ntabesha, nta bigumbagumba numvise, nta miyaga, ariko narumvise yuko mfashe decision ikomeye mu buzima bwanje, kandi ndahaye ubuzima bwanje Yesu. Rero iyo umuntu uri kurumviza amatemperament y'abasanga, wumva umenga ariko aravuga ibintu by'ibishobisho. Wumvise umukorehike ari wumva umenga vyigaragaje mu buryo busa nk'ubutangaje, bukomeye, extraverti, irimo puissance. Kujya kwa Paulo, aba introverti bobo nk'aba phlegmatique, umenga nta nicahindutse, umenga hiruka yavuze yes, ariko peut-être ico carahindutse n'amahoro uronka mu buzima, n'amahoro mu mutima bwina.
mugabo mu byerekeye intege nke canke ubwoba canke ibintu bimwe bimwe byara bikubakiye ntibihinduka muri ako kanya non pas du tout, ahubwo umenga rimwe na rimwe usanga umenga winjiye mu ntambara yindi, intambara wumva umenga ico ubwenge bikubwira nico wibaza ko bakubwira ku vyerekeye ijambo ry'Imana umenga bisa nk'ibihushanye. Nibaza yuko sinibaga y'uwundi nari wa wundi nyene, sinaciye ncika umwana mwiza muri ako gatondo nyene nari mfise ya marimite yanje, bya bindi byose twasigura vyerekeye intege nke cane z'umumelankolike zigenda zinyika. Nico gituma muri 1 Thessaloniciens 5 Abitesalonike igice ca 5 Mungo 23 baravuga neza yuko mu majambo make umuntu agizwe n'ingingo zitatu. Umuntu ni mpemu ifise umushaha kandi ba mu mubiri. Que Dieu Olivier Chaisoma mu Kirundi, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être achasigurera iyo uko tumeze l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bibiri ivuga ngo kandi Imana nyena amahoro aba ariyo ibeza rwose kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Rero bisigura yuko turi abantu bagizwe n'ingingo zitatu. Kandi Yesu yaravuze ati il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, amen, et en vérité. Abateguzwa gusenga Imana mu vy'ukuri bayisenga mu buryo bw'impengo kuko Imana ari mpemu. Arashimanga ati Dieu est esprit, Dieu est esprit, Imana ni mpemu. Rero tukibuka yuko twaremwe mu ishusho y'Imana, bisigura ko imbere yuko tuba abantu babumbwe mu ivu y'isi turi abantu b'imwemu, kuko imbere yuko Imana isuka imwe mu mazuru y'ikibiribiri yaraheje kurema ari wa Adamu, ico kibiribiri nta buzima bwari bwifise, ako cagiye kuronka ubuzima ari uko imwemu y'Imana iciye muri twebwe. Bisigura yuko Imana yashize une identité, ni nka ADN yayo muri twebwe. Rero iyo ndiko ndibuka yuko arico gituma Yesu yaje kugira iki kutu racheta. Numva rachete mu Kifaransa no kugura ubwira kabiri, donc kuducunga no kugarura icari gwiwe. Donc iyo mwemu yarashize muri twebwe niyo ikizwa, niyo yakira gakiza, niho by'ukuri ducika abana b'Imana. Bisigura ko mu mushaha ariho ivyumviro, ariho ivyipfuzo, ariho ukuntu ubona ubuzima wanaliza, sivyo bihinduka. Mugabo ton être y'ukuri ya vrai ni mpemu yawe. Sinzi ico wakongereza. Igituma baje iki kibazo nuko nzi yuko hari abantu benshi bari muri uko kuzazanirwa, kuko Imana yaranteye iteka ndamara imyaka itari mike nigisha inyigisho z'urufatiro z'ubuzima bw'ubukristo. Ikintu cantangaje nuko wasanga hariyo nk'abantu bamaze imyaka rimwe na rimwe baca bugufi bakavuga bati reka nje kuziga, akaca kubwira heze imyaka 15 imyaka 20 yarakijijwe, nukuri numva nugurutse amaso umenga ndatahuye ivyo bintu ivyo ari vyo, umenga ndatahuye ico ari cyo, kuko hari abantu benshi iyo bariko barasoma nk'uyu murongo twavuze w'Abikorino, igicete cya 2 cy'Abikorino ku kibabane cya 5 ku murongo wa 17, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu rero ari muri Kristo Yesu aba bayicare mwigishaje ngo ivya kera biraheze ngo vyose bicitse bishasha. Je rero uyu murongo warandega, warancira urubanza, kuko hari ivyifuzo vya kera byari bikigwana muri jewe bigikomeye. Rero rimwe na rimwe Satani akaca akoresha iri jambo. Bemwe muzi ko Satani kenshi akoresha ijambo ry'Imana yarekera gucira urubanza, kuko mwibuke n'igihe yagerageza Yesu yamubwira ngo handitse, urumva ararimetriza hose, urumva abifisemo uburambe. Donc akaza kambwira ngo ngo wiyumvire yuko ngo wavuze uko ngo hama ngo uzogenda gutangure gushinga ntaye ngo wewe bakijijwe. Aha rero biki bituma ngira inyota n'inzara yo kuvuga ngo mbega n'igiki gikizwa. Mbega iyo bavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu
none ndavuga none je ndi muri Kristo Yesu, yego je ndi muri Kristo Yesu, je narahisemo gukurikira Yesu. None ko bavuga ngo ivya kera biba biheze, ngo iyo vyose bicitse bishasha, ariko iyo niravye jewe ndi muri Kristo Yesu, kumenga ndabona yuko umenga ivya kera vyose ntivyaheze. Swat sinakijijwe canke swat uwo muntu bavuga urwo rugingo bavuga canke iyo dimension bavuga kirakira canke iyo dimension bavuga niyo ntariko ndatahura iyo ariyo. Rero iyo Bibiliya ivuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha, mbega Bibiliya ibiriko iravuga iki? Aha nagomba kubwira abantu bariko barakurikiriza inyigisho, nukuri bishobotse turashobora no kuzigira umwanya muto, ariko turakeneye tuze tujane, kuko n'ibintu niwumviriza ya gatatu tumvirije y'uyu munsi kumbure bizokugora gutahura, ariko nizere ko muhema azobafasha. Rero mu Banyefeso ikigabane ca kabiri, Abanyefeso ikigabane ca kabiri ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha byanyu. Ikibazo rero nibaza, none Pawulo yandikiye imizimu? Ahavuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha byanyu. Bibiliya iratwereka yuko twari twarapfuye. None umve dufatanye ivyo bice bibiri. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gisha, ivya kera biba biheze, iyo vyose bicitse bishasha. Hama ngo mwari mwarapfuye. None bariko bavuga nde? Ko nzi ko jewe imbere yuko nkizwa j'étais bien vivant, nariho nariruka, nari nkomeye, narahema impwemu z'abazima. None uwo yarapfuye ninde? Uwo yacitse icaremwe gishasha ninde? Nibiki vyabaye? Ico ni giki cabaye? Nibaza yuko tubibikira audio ikurikira, ariko numva nyohewe deja, kuko ni vyigwa c'est une base de la vie chrétienne abantu benshi bakwiriye kumenya no kwiyibutsa, n'abari babizi bakwiriye kwiyibutsa. Ivyo rero bikazobugura amaso, bikazobafasha kugira ngo mushobore gutahura vy'ukuri ngo mbega ndinde, kuko urwo ruhara benshi batararutahura ico bari. Nico gituma usanga baba muri confusion. Hinge mpena atararangize ashima n'Imana. No navuga none iyo umuntu atanguye gutahura yuko umuntu amaze kumenya igikizwa n'ikidakizwa, ni nka kwa kundi twiga wa mwaka ivyerekeye amatemperament. Uramenya yuko temperament imeze gutya, aho mukamenya intege nke za temperament. Rero iyo umaze gutahura icakijijwe, ukamenya ikitakijijwe n'igitegezo gufatirwa, donc gufashwa, kuremeshwa icarico, biratuma binagukurako no kwicira urubanza, kuko ijambo ry'Imana Paul yaravyanditse ati ceux qui sont Jésus Christ ntibakwiriye kwicira urubanza, ariko iyo umaze gutahura uraruhuka. Rero Imana bahezagire nk'uko ivyo bivuze. Ngira nsenga Imana idufashe izotugendere muri uru rugendo rushasha, kandi nibaza ko rukomeye. Uko mwaba mwarashimye ya enseignement, mudusengere tuzobone n'Imana muri iki kintu cyo kumenya ico turi, ikwize imishaha yacu, itubohore, yongere ikize n'imibiri kuba bikenewe. Mana ndandi imbere yawe Mana, nzi yuko udukunda urukundo rudasanzwe. Data wo mwijuru, ndagusavye umuntu wese ariko arumviriza iyi audio umuremeshe, kandi kuva uno munsi ubandanye umwugurura amaso, umutahuza ico wamugize Mana. Wavuze yuko turi abana bawe, twibutse ko turi abana bawe, uduhumura amaso tugendere mu kuba abana bawe vy'ukuri, tugendere muri heritage waduteguriye. Mana, hari ibintu vyinshi bitubesha, Satani aratubesha akatwibagiza ico watugize, akatwibagiza n'ikiguzi watanze au travers du sacrifice de Jésus. Ndagusavye Mana uzutubohora amaso tukumenye. Ndasenga iyo umuntu wese akeneye kumenya icari muri wowe nico wamugize, n'ingene ari précieux à tes yeux. Mana ndagusavye uhevere umuntu wese urukundo umukunda rudasanzwe, kwatumye amaraso ya Yesu aseseka. Ariko urukundo rwawe rwari tellement puissant ko na Yesu yazuse kandi yazukanye natwe. Ubishimirwe Mana mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Rero mugire umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muri.